horana umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu uko twayishikirije n'amata y'umweranda. Muri irya minsi Yezu yarashitse mu ntara ya Sezareya ya Filipo, araheza abaza abigishwa biwe ati, mwumva umwana w'umuntu bamuvuga ko iki? Bamwishura bati, bamwe bagira ngo ni Yohani Batista, abandi Eliya, abandi ngo ni Yeremiya, abandi nabo ngo n'umuhanuzi mu bandi. Yezu asubizayo ati, mweho mwiyumvira ko ndinde? Simoni Petero yishura ati, uri Kristu umwana w'Imana nzima. Yezu nawe ati, urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko atari wewe uvyibwiye, ubimenyeshejwe riho na Data ari mw'ijuru. Nanje ndabikubariye, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubakako ekleziya yawe, n'ingabo za Shetani ntizoyisenyura. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Ico uzoboha kw'isi cose kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzobohora kw'isi cose kizoba kibohowe no mw'ijuru. Agira ko ihanikiriza abigishwa biwe ngo ntihagire uwo babwira ko ari we Kristu. Kuva ico gihe Yezu atangura gusobanurira abigishwa biwe ko abwirizwa kuja i Yerusalemu, akahababarira menshi, ababazwa n'abashingantahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, akicwa, hanyuma ku munsi ugira gatatu akazuka. Petero rero amwihereranije aja mu vyo kumutonganya ati, ntirikabe Mukama, ivyo ntimizogushikira n'intete. Yezu ahindukiye abwira Petero ati, vaho, genda wa Shetani we, unyosha nabi, kuko ivyiyumviro vyawe bidasa n'ivy'Imana, bisa n'ivy'abantu. Dushemeze ijambo ry'Imana. Weho wiyumvira ko ndinde? Weho wiyumvira ko ndinde? Iryo ni ryo jambo Yezu nawe akubajije uyu munsi, uravye ubuzima urimwo, uravye ukubaho kwa misi yose, uravye igihugu cacu. Weho wiyumvira ko ndinde? Kuko bavukanyi, ibi vyashikiye abanyisirayeli nivyo natwebwe bidushikira muri kino gihe, uko natwe turi ku rugendo, mugabo urugendo ruzodushikana mw'ijuru. Rero kugira ngo turushikemwo, hari vyinshi bituburabuza, hari vyinshi bitubera intambamyi, rimwe na rimwe ugasanga turiko turidoga. Abanyisirayeli baridogeye Musa na Aroni kuko bari babuze amazi. Baramwidogera ati, waje kutwicira ngaha, utwicisha inyota. Mugabo rero abanyisirayeli nabo ntibigera bashima, kuko Imana yarabakoreye ibitangaro vyinshi, ikabereka ko iri kumwe nabo, ko ariyo ibakomeza mu rugendo barimwo. Ariko umwanya mutoyi ugasanga basubiye kwidogera Imana, kuyitatira, hagukenguruka, hagusaba, bariko barayidogera baciye kuri Musa na Aroni. Ivyo rero bikerekana ingene rimwe na rimwe abantu tuba intashima, rimwe na rimwe twibagiye Imana yo buzima bwacu, Imana rugira vyose. Hashitse ikitubabaza tukayidogera, tukayituka, ati Mukama, urabona ubukene ndimwo,
mukama urabona iyi nzara turimwo, urabona mukama ingene tubura agasukari, abandi ngo mukama urabona ingene tubura igitoro, mukama urabona ibi n'ibi tubuze, kandi mukama abaturiye naba, uwundiye n'uyu, urabona ingene bariko barandenganya ku kivi canje, kandi uwundiye n'uyu. Tukidogera Imana bavukanye, tukayituka rimwe na rimwe, tugatuka ndetse nabo bariko batugira nabi, tukuzura urusaku, inzigo, ishari. Rimwe na rimwe rero hariho n'abandi baca baheba gusenga, ngo mukama mbega wewe uriho, wemera yuko ibi bintu bishika, wemera yuko abo bantu batumera nabi ukuye. Rero ugaca usanga hariho bamwe badohotse kwibanga ry'ubukristu, bibagiye Imana, bayihevye, ndetse rimwe na rimwe bagaca bigenza nk'abapagani, n'ivyo baherewe mu kuri mu butungane bagaca barondera akunguko. Wewe uraronse isukari ku giciro ciza, canke uraronse igitoro ku giciro ciza, uciye urondera kunguka, ivyo biriho. Ugaca urondera kongereza ati nanje reka nka ya mpene igira irisha aho iziritse, ati ko ndonse iki kintu reka ndacungukeko. Biriho bavukanye. Hanyuma ugaca uja mu barya bene wanyu, abo muvukana, inshuti, abagenzi, umuntu nkawe. None muvukanyi, wewe uri kufasha iki kugira ngo Uburundi bukire? Uri kufasha iki kugira ngo mwene wanyakire? Ko nawe ucuheza ukaba mu baturiye, mu bariye abandi ubwo bupagani. Rero raba uhindura umutima, ha kwidoga, tabaza umukama, fukama usenge, usabire igihugu cacu, usabire abarundi, usabire nabo bose bariko barahugira nabi, kandi nawe we wisabire kugira ngo umukama kuronse inema yo gutsinda, kuko turi mu ngwano bavukanye. Umwansi Sekibi ariko arondera gutemvya abana b'Imana, abakristu. Rero fukama usenge, wisabire, usaba umukama kugira ngo aguhe inema yo gutsinda, aguhe umutima wo guca bugufi, gutsinda karimi. Kuko ahandi uri kuridoga, uri kuvuga nabi abandi, ntaco uri kurashikako, ahubwo nawe uri kuracumura, kandi uri kuribabariza umutima. Hanga rero amaso umusaraba wa Kristo, niho honyene tuzeye ubukiriro bwacu. Niwe Musa azodukiza, kandi ni iyo Mana yatabaye Abanyisirayeli, natwe niyidutabara. Ntuce rero utwagwa n'agashavu. Nogira nti Musa yaratwawe n'agashavu, hagukubita rimwe ku gitandara cibuye, yakubise kabiri. Ivyo rero vyahavuye bimubuza gushika muri ca gihugu c'isezerano, kuko yanse kwemera ububasha bw'Imana, yagambaraye, ntiyumvirije ivyo umukama yamutegetse, yamubwiye. Yicishije rero ahiwe, ari naco gituma natwe rimwe na rimwe duca tugomba kwicishiriza hacu, kwicira inzira, hakurindira ko umukama ari we yoducira inzira, ugaca urondera aho umenera. Rimwe na rimwe umeneye mu nzira itariyo, niyo umeneye mu nzira yo ugaca urondera kwigenza uko ushaka. None bavukanyi, twemereye kuyoborwa na Kristo. Musa wundi, Musa wa mbere ntiyabashije gushika mu gihugu c'isezerano, mugabo Yezu Kristo Musa wundi yadushikanye ku musozo, yadushikanye ku musaraba, aradupfira, aremera gupfa kubera twebwe. Kandi Yezu Kristo niwe heza akatubwira ati uwushaka kungendanira nihebe yikorera umusaraba wiwe ankurikire. None rero umusaraba wawe n'uyuhe? Mbega uremera kuwakira kugira ngo
ushobore gukurikira Kristo. Mbega nta gihe usanga uri kurawuvunagura kuko ushaka ivyoroshe, hakuwakira ukuri ugashaka ivyoroshe ukawuvunagura kugira ngo ntukuremere. Bavukanyi, Yezu Kristo yagize inzira y'umusaraba, arashika ku musozo, arapfa arazuka, arikorera umusaraba ku bwacu kubera ibicumuro vyacu. Natwe rero twemere twikorere umusaraba. Hariho bavukanyi imisaraba dutegwa n'abagenzi bacu, n'abarundi nkatwe, n'uwo muvukana, n'uwo mubana, n'uwo mugendana. None rero hariho kandi n'imisaraba twitera kubera ibicumuro vyacu. Twemere twikorere umusaraba, hanyuma dukurikire Yezu Kristo. Nitwamukurikira azodufasha gutsinda. Mugabo rero kugira ngo tubashe kumukurikira vy'ukuri, nuko tugaragaza ukwemera kwacu nkuko Simoni Petero abigize. Wewe kubwawe ndinde, uravye ubuzima bwawe ngene ubayeho, ibikubabaza, ibikubangamira, ndinde. Hari igihe rero bamwe bagira ati Yezu agwiza imikate, Yezu ngaburira, Yezu amara inzara n'inyota. Mugabo kandi Yezu ancisha ku musaraba akampa gutsinda. Yezu aducisha ku musaraba kugira ngo dutsinde. Si Yezu gusa w'ibintu bisayangana, ariko no mu bibabaje turaca araducisha kugira ngo dukomere mu kwemera kwacu kandi adufashe kubitsinda. None rero tugire tuti uri Kristo umwana w'Imana nzima, umwe yapfuye akazuka, umwe ampa gutsinda, umwe ampa kwakira ibiza bimbabaza mu buzima bwanje, kandi niwe andagira, niwe ankomeza. Inyuma y'ukugaragaza kwa Simoni Petero, twumvise yuko ariho haciye hatangura ekleziya. Yezu Kristo arahaye ububasha Simoni Petero ati nzokubaka ko ekleziya, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yanje, kandi n'ingabo za shetani ntizizoyisenyura. Hari byinshi biza birondera gusenyura ekleziya, mugabo yubatse kuri Kristo, niwe mushinge. Kandi muri abo bayisenyura natwebwe turimwo. Harimwo aba Kristo basenyura ekleziya kubera inyifato zabo, kubera ivyo bakora, bakaba mu basenyura ekleziya. Kandi no mu majambo bakaba mu basenyura ekleziya. Mu bikorwa vyabo hakubera akarorero keza abandi, hagushingira intahe kuba akarorero, bakaba mu basenyura ekleziya. Na wa mukristo akagira ati mbega shaho nje gusenga, kandi uwundi ndamubona haga imbere mu bisabisho, mu basenga. Hari igihe rero tuba mu basenyura ekleziya, mugabo iyo ekleziya ntizokwigera isenyuka kuko yubakiye kuri Kristo we rutare. Hanyuma twumvise rero Yezu Kristo agiye mu byo kubabwira ibizomushikira. Mugabo rero Petero ageze ati ntirikabe, ibyo ntibizoshika. Aramwihereranije nk'uko womenga agiye kumugwanira, ariko bavukanyi, si twe tugwanira Imana, Imana niyo itugwanira, niyo itugwanira mu bidutera byose. Simoni Petero rero ntiyarazi icyo ariko aravuga, ariko twumvise ingene Yezu agize ati vaho, genda wa shetani we, kubera ivyiyumviro bya Petero bidahuye n'ivyiyumviro vy'Imana, ni ivyiyumviro vy'abantu. Natwebwe hari igihe dutwagwa n'ibishobisho, hari igihe tugira ivyiyumviro bidahwanye n'Imana, bidahwanye n'ishaka ry'Imana, tukagira tuti reka nigwanire. Guma hamwe muvukanyi, Imana niyo ikugwanira, niyo iguha kunesha. Ahandi ni wigwanira uzosanga ingwano yawe ataho ishitse, naho uzoshika utemeye kugwanirwa na Yezu Kristo Imana. None rero yabavukanyi, Yezu ni watugwanira, twakire ivyiyumviro vy'Imana kuko ni ivyiyumviro birashe.
ni ivyiyumviro bituzuye ubukunzi bw'inda, ni ivyiyumviro bituzuye ubwibone, ukwikunda, ukwiraba, kuko ivyiyumviro vy'abantu bishimiye kamere k'umuntu, hamugira uti jewe reka nanje ndondere ingene bigenda, jewe ukiraba utaravye uri ruhande yawe, ukamurya, ukamugirira nabi, ukamutoteza, kandi musangiye mubano, kandi musangiye mubana, musangiye igihugu. None bavukanye, twemere ko umukama aba ari we yotugenza uko ashaka, twakira ivyiyumviro vy'Imana, kuko ni ivyiyumviro vy'ukuri, ni ivyiyumviro vy'umuco. Mutima mweranda rero atuyobore, adufashe kwakira umusaraba, adufashe kwakira ivyo byose bituremereye, kugira ngo tuzobashe gushikira ya ntsinzi ya Kristo. Amen.